bende kure kubwo ubushake bwawe ndera ko siko ubwo bonoro vya bwa ibyo kora wamwicanyiwe Ana urangu biskofi kubera ko uje na madamu tubashasha twiyemeje kubana neza no gukemura ibintu byose byahora biducwanisha. Mubona tuba tuganiye nk'abantu b'abagabo. Shira nimba ari ikintu kinezereje cyangwa igihe mbaye umutima wanje no kumva amajambo ari uri kurayavuga ni ukuri ko wiyumviriye kunsaba imbabazi ukiyumvira guhinduka Imana mwije rishimwe. Iyi minsi tumaze tutagendana niho nabonye yuko iby'agaciro bimenya bigiye. Impamvu naguma nagutelefona ndakwandikira Jenita byananiye kumvamo naje kwisanga naragukunze urukundo jewe bwanje ntikeka. Abo nzokundana bose nabo uzoza uragenda wica uzonkurikirana kugeza ryari? burya rero muri iyi si hari ibintu bibiri ukuri n'ububesha hariho kuvuga ukuri no kukureka hari kuvuga ukuri ukakuzira no kukureka ukabandanya ubaho hari no kubesha kugira ubeho akira unyice niwanyica sibyo biraza kuguha amahoro kurusha kurushira mu gasho kuko mu gasho nzogaruka kandi ninagaruka nzoza kukurondera ntibisobanura ko wansize mu gasho yuko uzobunyisha byiza rero wonyica kugira mveho burundu wumva amahoro utekanye. Ndabaramukije mwese ari mu mpande zitandukanye zo kuri nosi mwese ndabaramukije. Hama muri kano kanya hari ikintu nashaka ko batangariza niyo mpamvu mufashe kano kanya kugira ngo ndakibatangarize. Musanzwe muzi ko twama twakoze amafilme menshi mukayakunda bamwe mukavuga ati turabahemukira tukazicira hagati ntidushoboye kuzimara. Hari igihe bibaho bitavuye kuri twebwe ariko nuvuga ko turi mu bantu bagerageza kugira ngo ibikorwa dukora tubishikane ku musozo nubwo bitaba byoroshe hajya turagwana ingwano zitandukanye ama challenge menshi ariko twagerageza kugira ngo ibikorwa twatanguye tukigeze ku musozo. Niyo mpamvu rero nashaka kubatangariza ko abakunzi ba série de Craziness muzi mwakunze cyane imaze umwaka urenga yaratanguye kwerekanwa nibaza ko uyu ari umwaka ugira kabiri. Ni filime mwakunze aho yatanguye ihera ruguru Ingozi kubagiye barayikurikirana mu nyuma ndaba musazi kubera urukundo ibintu mwene ivyo murabizi benshi barayikunze barakunda iyo nkuru ku buryo tumaze iminsi turiko turayerekana abantu bose naguma mbona basanga inbox banyandikira kuri Facebook kuri WhatsApp bambwira ati twizere ko ijya sinema itayiciriye hagati twizere yuko uzoyibandanya. Nkababwira ati nzoyibandanya ariko nyine bigora abagabo n'abagore bigora abantu bose mu ncamake byaratugoye turakina mugabo duhora n'ibibazo bitandukanye byatumye tudashobora kubibashikiriza ku mwanya nk'uwo twabamenyesheje. Mu bisanzwe ni série twari twihaye intumbero yo kuyikora imyaka ishoboka yose kabisa. Twari tugeze kuri episode 46 dushaka kubandanya nitugere no ku majana n'amajana ariko turahura n'ibyo bibazo bitandukanye. Rero twaragerageje kugira effort turashiramo ingufu zose kugira ngo dushobore kuyibandanya. Turakora ama tournage turakora ama episode atari make
turayaheza ariko n'ubundi tugenda tubura mu duke duke ariko rero gitumye inzi imbere yanyu aka kanya nashaka kubatangiriza ko ya seri mukunda cyane The Craziness tugiye kuyibandanya igiye kubandanya ubwo urumva ko dusha dutangura kuri episode kahani seti tuyibandanye kugeza igihe aho tuzoshobora nyene kuvuga ataturananiwe basi mugabo twebwe ku bwacu twifuza ko tutunanirwa twifuza ko tuguma twibashikiriza kuko hajya ukoze igikorwa kigakundwa abantu bakagikunda biba byiza ugumye ukibashikiriza kubera ko turabonamo inyigisho nyinshi turabonamo ibintu byinshi byo kubaha byofasha abantu benshi muri ino si byofasha imiryango ya benshi turacafise inyigisho zishi zo kubaha muri irya filime hatabaye izindi ngorane muri twebwe cyangwa mu bakinyi kanaka bamwe bakagira ingorane n'ibindi ndizera ko tuzoyibandanya tuyibaha rero ikintu gishasha gihari nuko mwari mumenyereye kwikurikirana kuri Abel Nduwayo official ariko rero hari ikintu cahindutse kubera ko ubu dufise ama YouTube abiri hariho Abel Nduwayo official hakabaho na YouTube igira kabiri yitwa G5 Media TV. G5 Media TV ni YouTube twuguruye vuba kugira ngo izo ziradufasha ubwacu kudupromotinga nk'abakinyi bo muri G5 Media nko muri G5 Production Company idufashe ku promoting ibikorwa byacu idufashe ku promotinga abakinyi bacu ibintu mwene ivyo kuko muguma muyikurikirana mukaguma mubonamwo ama behind scene tubereka uburyo dukina cinema niyo mpamvu G5 Media TV ihari kubw'ivyo rero The Craziness twayimuye ntizoca kuri Abel Nduwayo official izoca kuri G5 Media TV twashaka kubamenyesha yuko The Craziness izotangura kwerekanwa ku munsi w'ejo ku munsi wa gatanu itariki 7 z'ukwezi kwa gatandatu kuri G5 Media TV amasaha muzoyabona tuzoyishirako turi programme mubone umwanya iza kutangura kubonekanira ariko kimwe twobiziza nuko cinema iragarutse kandi igarutse kwindi impoemo idasanzwe mugani wo uraho kwindi impoemo idasanzwe burya kwitonda bituma nyine ukora ikintu neza byaratugoye ariko ndabijeje yuko mutazogaya ntimuzotugaya ariko mwandanya mudusengera kugira ngo tuzoshe kubibandanya kugira kure cyane hashoboka kuko ibigora byo biragorana kandi bigora abagabo kandi mwandanya mudushigikira G5 Media ni yacu ni yanyu ntimuyifate nk'ari yindi YouTube y'undi muntu ani yiwanje niyo kugira nyene mubandanye mudukurikira tubandanye twagura ibikorwa byacu murakoze rero ndabashimiye ku majambo ndababwiye nimba ari meshi sinza ariko igikuru nuko message nashatse gutanga mwashoboye kuyumva tugerageze gukundana kandi abarundi tugerageze gukunda ibikorwa by'abarundi ibikorwa birahari byiza abakinyi ba cinema ko barakora bitanga bakora cinema nziza kandi bakazikora mu magogo bakoresheje uburyo buke bafise ariko bacomba abantu bamwe baguma bavuga gusanga basema image mabi ngibiki bashigikire batera imbere mu baronka amakamera meza bakora ibigezweho ariko mutabashigikiye nyene uravyumva umuntu yiyaga hahambije ariko gukora byiza suko bataba babizi ahubwo gusa n'uburyo bukiye buba buhari mudushigikire mudukunde mudufashe murabona ko dusanga dukora publicité neza turazikora neza nkuko musanga mubibona murabona hotel n'ibiturosa mu Rumonge abantu benshi barayimenye kubera twakoze publicité n'abandi rero muturondere abafise ububare yabasama ibikorwa bitandukanye bakora muturondere tubamamarize ndabizi neza yuko twese hamwe dukoranye birashoboka ko tugera ku iterambere wowe igikorwa cyawe kamenyekana abantu benshi bakakigana naje nkaronka gafu rero mudufashe muje na publicité mutwizere byo bizotuma abakinyi ba cinema dushobora kubaho no kwiteza imbere okay murakoze mugira umugisha bye bye